kandi tubabona yuko muri teko rya kera tugenda ko hariyo ibintu bimwe bimwe honyanga uburenganzira bw'abageze mu za bukuru aho usanga ibintu byabo batafise ku burenganzira abana babo bakabibakumira ko kandi bavyirondereye. Kuri Rusasuma abigeme b'abakobwa bangana ibihumbi 530 na 650 ukuvuga uduce tune ibice bine na virigire kane nyene kwijana ntibafise amahirwe n'amatoyi yo kuzoronka ingo nukuva kuzoronka bubakana ntibazoronka abagabo kuko iteko ry'u Burundi tugenda kuno munsi rivuga yuko atamugabo numwe mu Burundi arekuriwe gutwara abagore babiri. Usanga umugabo no munsi afise abagore batatu ubamba umugabo no munsi afise abagore batatu wewe ntibakiboneka bahore hariya ugasanga umugore afise abagabo batatu nyene. Mwishamba rishoto nkishira hamwe hari agatakazi na muntu n'ugwanya batobanya kirimo muntu twashimye kugaruka kuri bimwe bikuru tubona mu iteko rishasha mu iteko rya kera tugenda kuno munsi bagomba guhindura harimo ibihaze harimo ndetse n'ibitashizwemwo hakabamwo n'ivyo n'imigwi mutubona y'abarundi imwe ikumiriwe n'iritegeko dusanzwe dufise dusaba yuko rero mu iteko rishasha iyo migwi nayo hoba ingingo zikingira. Aha twagomba muri ejoto twerekana imigwi itatu y'abarundi iritegeko tugendera muri munsi ikumirwa. Muri ejoto turajishinga cyane n'iteko rya kera ukuntu abigeme b'abarundi batarosa amahirwe yo kubaka ingo zabo baronka ingo bakumiriwe n'itegeko, kandi tubabona yuko muri teko rya kera tugenda ko hariyo ibintu bimwe honyanga uburenganzira bw'abageze mu za bukuru aho usanga ibintu byabo batafise ku burenganzira abana babo bakabibakumira ko kandi bavyirondereye. Harimo kandi agahaze tubona ukuntu abana no munsi benshi bari barabara kubera kutagira base nta ndingane zitomo irimwo yerekana ukuntu umwana ashobora kumenya se. Kuri ivyo rero twagomba tugire interano yacu twipfuza icokorwa. Turifuza yuko muri itegeko rishasha ariko rategurwa ry'ingo n'imiryango ko hashigwamwo ingingo zitomoye neza zerekana ne ukuntu umwigeme atarosa amahirwe yo kuja ku mugabo kuronka urwo kurongorwa, ukuntu nawe ahabwa uburenganzira nk'abana b'abahungu bwo gutorana ku bisigi by'umuryango. Itego gatomora ukuntu ashobora kuronka hashira inzu agatora ukuntu atora itongo ndetse n'ibindi bigize umuryango, kuko biboneka neza muri ejoto yuko iyo migwi yabo y'abigeme bataronka ingo bahohoterwa cyane mu miryango yabo bavukamwo n'abasaza babo barakumigwa cyane, kandi iyi migwi usanga hanini iri mu bukene butagira izina, kuko abakobwa usanga benshi bariko barangara hirya no hino barondera ubuzi, kuko itegeko rihari ritaho uburenganzira gutorana kuronka ico bafise mu muryango. Ivyo tumundesho tubisavye twishimikije raporo yifata kibanza y'ivyavuye muri Rusasuma yakozwe na leta ku banyagihugu ku burimyi n'ubworozi yabaye umwaka wa 2024 aho yerekana yuko abarundi bangana imiliyoni 12 ibihumbi 332 n'amagana dufatiye ku gitsina rero dufatiye ku gitsina tubona yuko dusanga abagabo gitsina gabo ari imiliyoni 5 ibihumbi 901 na 69. Ni kuvuga yuko gitsina gabo gica kingana ibice 47 n'uduce 8 kwijana, mu gihe igitsina gore cyo tusanga bangana n'imiliyoni 6
ibihumbi 431 n'amagana 719. Ni ukuvuga ko ni ibice 52 n'uduce 2 kwijana. Dufatiye kuri ibi bice nyene bica bitwereka yuko kuri Rusasuma abigeme b'abakobwa bangana ibihumbi 530 n'amagana 650. Ukuvuga uduce 4 ibice 4 na virigire 4 nyene kwijana ntibafise amahirwe n'amatoyi yo kuzoronka ingo. Nukuvuga kuzoronka bubakana ntibazoronka abagabo, kuko iteko ry'u Burundi tugenda kuno munsi rivuga yuko atamugabo n'umwe mu Burundi arekuriwe gutwara abagore babiri. Aha rero muca mwumva neza gituma muri Ejoto twabihagurukiye tubisaba iki turavye muri Ejoto riteza kubi nk'itegeko rishigwamwo mu mategeko agengera igihugu, kuko hamaze kuboneka umugwi w'abarundi wabigeme mu biharonyezina atabuca hirya no hino bitaroronka amahirwe yo kuronka ingo. Mu gihe tuzi mu mateka y'u Burundi umukenyezi aza kuronka ivyiwe bimwegukira mu gihe arose umugabo ubatse imbere amategeko, kuko itegeko rivuga gutyo. Iyo umugore amaze kuronka umugabo bace mu mategeko, naho umugabo we yopfa nta numwe amwirukana, abibamwo akabisaziramwo, abafise urugo ahabarizwa. Muri ahanyere tutomora neza utarose umugabo nawe murumva nta mahirwe n'amakeyi nta nagato yafise hazobarizwa mu itotegeko. Nje tumusaba rero bishigwemwo bitomoke, iyi migwi tubone hituzwe kubone hohoterwa, kuko abantu ndakivuze ko abigeme batose abagabo barahohoterwa cyane. Nibo wumva iyo mani bamwe tuvuga bakorwa mabi, bari mu shome tagira izina, baratukwa, baragayitse, ntibagiti ikintu kitengura bakingana rimwe, ntibaritomore neza, kuko ibiharo byagaragara yuko abigeme bose bidakunda kuronka bataronka ingo, badashaka kuronka abagabo, twisunze ibitigiri by'abagabo bike n'ivy'abagore benshi. Ica kabiri naco twagomba tubabwiye, turasaba yuko hobamwo umwana kivuka kurya bagira urucanco hashigwaho ADN, hacabaho ADN. Umwana avutse ubwo nyina kivuka nimba ari se wiwe aze, abajya abakobwa usanga baravyaye atagira abagabo batayi mu ngo, birashika umwana aba victime, abo yikeka bapime ADN, gutyo umwana wese amenye se wiwe ukuri, kuko bizotuma by'ukuri hagwanywa ivyo kurenga ibigo no guharika ku bagabo no ku bagore. Ivyo bintu bihagarara kandi bivaho, kuko turabibona cyane mu Burundi. Bizoca bituma kandi ADN kirofasha irotuma tabana batubona mu barabara, izotuma tabana bitwa abaperengo ni babaho, izotuma kandi atamugabo atunga umwana atari gwiwe, kuko ndabona babwira ikibazo kimwe. Abana mu matoza Ejoto yagize mu mwaka wa 2020 abana benshi batugarire yuko batagira base, abandi usanga bamenya babihakana mu miryango ko atari base babo, benshi bagira ingorane baja mu barara kubera ba mama babo ntibagira uburyo kubarera. Cya kabiri naco mucome yuko bayinarume bakuza cabangaza bakabaviraho, ugasanga umwana afuye yangara atagajani yava, barahohoterwa, baracugwa bufuri na buhoro. Nukuvuga yuko ADN yotuma ingo zikomera, yotuma ibanga y'ingo n'ingo zikomera, kandi umurundi wese avuga amenye ukuri, n'abana bakishira atabana usaba guhohoterwa cyangwa bakabara base kubera kwihakanwa. Ikindi tugomba tubamenyeshe dusaba ko kushika mu itegeko, turasaba yuko itegeko yategurwa abavyeyi bageze mu za bukuru by'ukuri hatoga itegeko bakingira abana bareke kwivanga mu by'abavyeyi. Uno munsi umuvyeyi arashaka kurondera akaronka akiri muto, abana akabasomesha, akabafata neza, umupapa n'umumama bari ngaho bakabasomesha bageza amashuri, abana bagatera imbere. Bamaze gutera imbere ntibasubire kubafasha, aho tubona benshi abavyeyi benshi bari no mu mazu y'abageze mu zabukuru. Twabaheyo
hariya muri hamwe hariya gicaye ko cyagenewe abana huzuyeyo abatama usanga abatana baba n'abatamakazi usanga baravyaye afise abana ugasanga umuvyeyi asigaye asega 60% barasega abandi bapfira mu mazu kubera kubura kibafasha kandi bararondeye abantu bamira ko bikora kuvyo barondeye nibashe itegeko rero riho umuvyeyi kwikora kuvyo yarondeye umwana atabanje gusinyako kugira nabo bishire bizane ntubone umumama umupapa agize mu zabukuru bafuye bangara baravyaye muri mugurisha teko tomore uburenganzira bwa bose bubeho yarabasomesheje abateza imbere mu mama ngo kugurisha mama papa ngo ntugurisha ivyo nibashe tegeko reko uburenganzira kugira ngo bishire bizane kuri ico rero mu guheraheza turasavye leta y'u Burundi inama nshinga amateka n'uza amateka ko bifata nk'ama ibintu bitatu turiko turavuga ibintu bashira amategeko meza azotuma umugwa abarundi bose babaho neza mu Burundi hari amategeko abubahirije kandi abanganisha atawukumiriwe muri Lesotho turiteguye guterera guterera bihagije mu gihe cyaje cyose bazobidusaba ko twurifuza yuko ko haje itegeko rihumuriza abarundi bose kandi rifasha abarundi rwere no munsi no muri kazoza kandi rikingataya akazi na muntu ritavangura ridaho uburenganzira bamwe abandi bubaki kandi turasaba leta y'u Burundi ko yoshiraho mekanizme ihana abantu ikintu cyitwa bahabara ku bagabo n'abagore casatse cyo gusaba ingore imiryango habe mezire ho guhana ikintu cyitwa bahabara usanga umugabo no munsi afise abagore batatu ubamba umugabo no afise abagore batatu wewe ntibakiboneka bahore hariya ugasanga umugore afise abagabo batatu nyene n'abagore baharitse ico bahabara ingorone ifuka bitegeko mezire yo gucimba no guhana ababonetse